bavukanyi namwe nshuti z'urubuga roho nyir'ukuri ndabaramukije mwese kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Tugire Kristo bavukanyi, amahoro y'Imana n'imigisha duhabwa n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya bihorane namwe mwese, ku miryango yanyu, mu ngo zanyu, ku nshuti n'abagenzi, eka nabo bose bafise inyota yo gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. N'uyu munsi rero tubandanya kumviriza ijambo ry'Imana n'ubutumwa Yezu Kristo yacishije kubo yiyeretse akabaganiriza kugira ngo nabo babushikirize abantu. Uyu munsi uwubwirwa ni jewe hamwe nawe. Kenshi gusoma ijambo ry'Imana biratunanira, dufise urwitwazo rw'uko tutagira umwanya ukwiye, ariko uwo guta mu bitaja ntibize tukawuronka. None rero ko twagize Imana tukaronka abari dusomera, twogerageje no kwigora tukaryumviriza, tukarondera uwo mwanya. Naho utoba uronse umwanya wo kwicara, ushobora kuba uri gukora ibikorwa vyawe vyo mu rugo, canke uri ahantu hatekanye atarwamo ruhari, ugaheza ukumviriza aya maodiyo y'ijambo ry'Imana rica kuri runo rubuga. Mu biganiro biheruka abavandimwe badusomeye ubutumwa Yezu Kristo yahaye Micombero Theophile, ari nabwo babandanya kudusomera. Muri ubwo butumwa uyu munsi twumva aho Yezu yaje asanga Micombero atari mu kibanza Yezu amubonekeramwo, ari naho yategerezwa kuba yicaye mu gusenga. None ko twebwe tutabona Yezu n'amaso yacu nk'uko yabonekera Micombero, ni hehe dushobora gusengera kugira ngo tuganire n'Imana, tugire umubonano n'Imana, twumve vy'ukuri ko Yezu natwe aturi impande, tutari twenyene. Reka twumvirize ijambo ry'Imana ico ritubwira. Turasoma mu nkuru nziza ya Yohani mu kigabane ca 4 kuva ku karongo ka 19 gushika ku karongo ka 26. Yezu yigisha umunyasamariyakazi. Ya mugore aramubwira ati, Mukama, ndabona ko uri umuhanuzi. Basokuruza bacu bahora basengera kuri uyu musozi, namwe muvuga ngo i Yerusalemu niho hari ikibanza abantu babwirizwa gusengeramwo. Yezu aramwishura ati, wa mugore we, nunyemere, igihe kirashitse aho mutazoba mugisengera Data kuri uyu musozi canke i Yerusalemu. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko ubukiriro buva mu Bayuda. Ariko igihe kirashitse kandi n'ubu nyene, aho abasenga nyagusenga bazosengera Data mu mutima no mu kuri, kuko abasenga gutyo aribo Data ashima. Imana ni umutima, abayisenga rero babwirizwa kuyisenga mu mutima no mu kuri. Nyamugore amubwira ati, ndazi ko Mesiya umwe bita Kristo ategerezwa kuza, niyamara kuza azotubwira byose.
Yezu amubwira ati, ndiwe nyene, jewe ndiko ndakuganiriza. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristu shemezwa. Yezu abwiye umugore ati, abasenga Imana n'abayisenga mu mutima no mu kuri. Umugore amaze kuganira na Yezu yaciye yirukanga mu gisagara guhamagara abandi, abashiriye inkuru nziza ko yahuye na Yezu, yaganiriye na Yezu. Na twebwe ababatijwe tugahabwa Yezu Kristu mu Karisitiya, turigishwa, tukemera, hama tugahabwa mutima mweranda. Iyo umuntu amaze kubatizwa agakomezwa, amaze gukomezwa n'umubiri wa Kristu, aba intumwa ya Kristu, aba aronse bwa bushobozi bwo gutwara ijambo ry'Imana kurishikiriza abandi. Niyo ntumwa Yezu acako ngo ijambo ry'Imana rishikire zina muntu wese, baba bari hafi, baba bari kure. Nkuko muri ibi bihe nyene tubona ko ijambo ry'Imana vyoroshe kuritangaza kurushaho abantu bahora bafata ingendo nk'abigishwa canke abatumwa. Umuntu afise ishaka ryiza ashobora kumva ijambo ry'Imana yibereye mu rugo kandi rikamwubaka. Abanyasamariya bamaze kumva Yezu ubwiwe, inyigisho ziwe, baremeye ko ari we Kristo. Reka twumve uko bishuye. Benshi mu banyasamariya b'ico gisagara bari bamwemeye kubera ijambo rya wa mugore yashinga intahe ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Aho abanyasamariya bamariye kumwegera naho baramwinginga ngo agume iwabo. Araheza ahamara iminsi 2. Noneho abamwemera baca baragwira kuko biyumvira ijambo ryiwe, maze babwira wa mugore bati, ubuho ibyo watubwiye sibyo gusa bitumye twemera, ubwacu twamwiyumviye, none twamenye ko mu by'ukuri ari we mukiza w'isi. Bisigura yuko umuntu iyo ahuye na Yezu, ntitwavuga Yezu ko duhura ngo tumubone amaso mu yandi, ariko uwugize amahirwe akaronka inyigisho zimuhumura amaso n'umutima, Yezu aramutyorora. Yezu amukiza ca gicumuro kidutandukanya n'Imana, wa mwijima utuma tudategera ico Imana yaturemeye, urukundo Imana yaturemyemwo. Nico gituma kenshi dufise ubujuju bwo kutamenya Imana, kuko kenshi ntituba dufise abaridusigurira. None twomenya Imana gute tutaronse uwutwigisha? Ntidushobora gusenga tutaronse uwutwigisha gusenga. Ntidushobora kumenya ishaka ry'Imana tutagize agacerere ngo twumvirize ijwi ryayo. Yezu yabwiye umugore ati, Data shima abasenga mu mutima no mu kuri. Ni ukuvuga umuntu atagira igicumuro niburiburi yihatira kwanka igicumuro ico ari cyo cose, kuko iyo turi mu gicumuro nta mugenderanire w'Imana tuba tugifise. Iyo dufise igicumuro n'ibyo dusenga
Imana ntivyumva ibyo dusaba, Imana ntivyumva kuko ntituba turiko dusenga mu mutima w'ukuri. Matayo mweranda mu nkuru nziza yanditse mu turongo tubiri gusa aratubwira ukuntu inyifato dushobora kugira ngo dusenge, niburiburi dusenge neza ibyo twebwe abantu dushobora. Reka tuhasome twumve icyo atubwira. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Matayo mu kigabane ca 6 kuva ku karongo ka 6 gushika ku karongo k'indwi, haragira hati: weho rero niwashaka gusenga urinjira mu cumba ahiherereye, wugara urugi, uheze usenge so wawe arahihishije. So wawe abona ibiri ahihishije azokwishura. Mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani bibwira ko bumvirwa iyo bagwijije amajambo. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristo shemezwa. Yezu rero aratubwiye ko gusenga ari gusenga Imana turahiherereye, tutari mu bintu bidusamaza. Ntabwo aba ari kwibarabara tubona ibihita, ariko kuja mu cumba tukugara tukagira uwo mwiherero n'Imana. Turafise kandi aho tubonanira n'Imana, turafise amasengero. Kuja mu misa turazi ko ari igisabisho gisumba ibindi bisabisho byose, nako ni mu ngoro y'Imana niho abana b'Imana bahurira kugira ngo bahereze inkuka y'imisa. Mu nkuka y'imisa tugahabwa Yezu ari we atugira umuryango umwe w'Ekleziya. Aho Yezu n'Imana babonekera abantu bifuza ni henshi. Mu bwuzure bwa kera mu gitabo c'Amamuko turashobora gusoma igice gitoyi aho Yakobo yahuye n'Imana igihe yari kahunga ahejeje guhezagirwa na se wiwe, kandi biciye mu manyanga afashijwe na nyina. Ntivyabujije ko Imana imuhezagira n'abiwe bose, n'Abanyisirayeli bose bazohezagirwa muri Yakobo, kuko urubyaro ariko ruzovukamwo umukiza. Reka rero dusome indoto ya Yakobo aho yahuriye n'Imana ikamwihishurira. Yakobo ni mu kigabane ca 28 kuva ku karongo ka 10 gushika ku karongo ka 22. Haragira hati: Yakobo ava i Berisheba agenda i Harani, ashika ahantu araraho kuko izuba ryari rirenze. Yakira rimwe mu mabuye y'aho hantu araryiseguza yiryamiraho. Ararota abona ingazi ishinze hasi, maze umutwe wayo ugakora kw'ijuru. Abona kandi abamarayika b'Imana bayidugako bongera bayururuka. Nguwo umukama ahagaze hejuru yayo amubwira ati: ndi umukama, Imana ya Aburahamu so wawe, n'Imana ya Izahaki. Iyi si uryamyeko nzoyiguha, wewe n'uruvyaro rwawe. Uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo kw'isi. Ruzosagarara mu burengero, mu buseruko, mu buraruko no mu bumanuko. Imiryango yose yo kw'isi
izohezagirwa muri wewe no mu rubyaro rwawe. Ehe jewe ndi kumwe nawe, kandi nzokuzigama aho uzoja hose, nongere ndakugarukane muri iyi ntara. Nkako sinzoguheba gushika ngarure ivyo nakuraganiye, gushika ndangure ivyo nakuraganiye. Yakobo avuye mw'itiro avuga ati, nivy'ukuri Umukama ari muri iki kibanza, nanje sinabimenye. Agira ubwoba avuga ati, aha hantu naho gutinya, nta kindi ni ingoro y'Imana, n'irembo ry'ijuru. Yakobo avyuka kare mu gitondo, atora rya buye yari yiseguje, arishinga bwa nkingi, asuka amavuta kw'isonga ryayo. Aho hantu aca hita Beteli, ariko ubwa mbere ico gisagara citwa Luzi. Yakobo acagira indagano avuga ati, Imana niyagumana nanje ikanzigama muri uru rugendo ndimwo, niyampa ico ndya n'impuzu nambara, ninagaruka amahoro kwa data, Umukama azoca aba Imana yanje. Nyiribuye nashinze bukingi rizoba ingoro y'Imana, kandi mu byo uzompa byose nzogushikanira icicumi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Murumva rero ko Imana tuhurira nayo aho ariho hose, igahura n'umuntu ishatse yikundiye. Nico gituma atawovuga ati mbega Imana yarampevye, ahubwo kenshi ni twebwe twigwayo, ni twebwe twigira kure yayo, kuko tuba turi muri vya bintu bidusamaza, ntitwumvirize ijwi ryayo. Reka rero twumvirize ubutumwa bwahawe Micombero, umuvandimwe abudusomere. Murakoze. Ubutumwa Nyagasani Yezu yahaye Micombero Theophile tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2000. Nyagasani Yezu yahaye Micombero Theophile ubutumwa tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2000. None uyu munsi yongeye kumuha ubundi butumwa. Micombero aragira ati, Nyagasani Yezu yaje saa 7:15 asanga turi mu nzira y'umusaraba. Yari impagaze inyuma ya chapelle ahagana ku ruhande rwo hepfo. Yabanje yitegereza abo twari turi kumwe, nuko arampamagara ati, Micombero mwana wanjye, kuki uhagaze hano? Mbura icyo musubiza. Ninde wakubwiye kuza guhagarara hano? Ntabwo nzongera Nyagasani. Numva ncitse intege, igitabo nari mfite gihereza uwo twari duhagararanye, mpita njya kuburiraho ndyama. Numva nkomeje gucika intege. Arahansanga, arampamagara ati, Micombero mwana wanjye. Karame Nyagasani. Ati, aba bana banjye muri kumwe n'ibi bitabo bafite, n'amashapure bafite, n'aya mashusho ari hano, n'aya mazi, byose mbihaye umugisha. Urakoze Nyagasani. Ati, Micombero mwana wanjye, kuki uta ahantu hanjye nigaragariza ukajya gusengera inyuma yaho, ni ukubera iki?
ndamusubiza nti nari nagiye gutira intebe bicaraho kuko baza gusenga ari benshi. Aranyitegereza ati kuki wamaze kuzitera ntugaruke mu mwanya wawe ugomba kwicaramo? Nti nari nibagiwe nyagasani. Ati ejo wasenze wicaye he? Nti hariya unsanze nyagasani. None se wibagiwe ko nakubwiye ko igihe cyose mba ndi hano? Kujya usiga ahantu hanjye ukajya hariya hanze? Nti ntabwo nzongera nyagasani. Sinababujije gusiga ahantu nigaragariza mukigendera uko mwishakiye? Sinababwiye nti nimutampa agaciro mumbona nzagahabwa nandi utambona? Nagira ngo nkwereke ko ibyo mwigira byose mba mbareba. Mbwirira n'abana banjye mwari kumwe nimugoroba uti burya iyo murimo kundirimbira mujye mumenya ko tuba turi kumwe, kuko ukora ibyo nshaka wese muha imbaraga akizihirwa mu byo akora byose. Bambwirira uti n'ibyo musaba muri noveni yanyu ndabibahaye bana banjye. Arampamagara ati Micombero mwana wanjye, kuki ejo bundi nimugoroba wijujutiraga ahantu hanjye? Nti mbabarira nyagasani, sinzongera. Sinakubwiye ko abantu bazajya bakugusha mu cyaha, nkakubwira ko iyo uhanwe bo baba badahanwe? Wagiye wirinda ikintu gituma urakara. Nti uwo nguwo niwe watumye ndakara. Ati ntuzi uwo uri we? Sinakubwiye ko ugomba kuba umusambi abandi bakandagizaho ibirenge? Kuki umwana wanjye second yakubujije kubabara ntubyemere? Nti ntabwo nzongera nyagasani. Mbese burya wari uzi uwamuzanye uwo ari we? Ni njye wari umuzanye kugira ngo akubuze gukomeza kurakara. Biriya byose uba urakarira ni njye ubiguha, ariko umwana wanjye yaraguhannye agenda wamunaniye. Yego umutima w'umuntu uharanira icyiza, ariko umubiri we ukagira intege nke. Ugomba kwihanganira abakugerageza, ukemera bakakugerageza. Burya mba ndi hafi yawe kandi sinatuma ubabara birenze. Ntukinubire rero ibigeragezo, kuko akenshi ari jye uba ubiguhaye kugira ngo ndebe uko witwara. Jya ugerageza kwicisha bugufi kandi wiyoroshye. Ngaho sigara amahoro, ndagiye, naho ubutaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nk'uko rero tubyumvise mu butumwa baheje kudusomera, Imana iratureka tugashikirwa n'ingorane, tugashikirwa n'ibigeragezo. Bishobora kuba ari indwara zidakira, zishobora kuba ari ukupfisha abo dukunda, bishobora kuba ari gutakaza ibyo dutunze. Ibyo byose ni igipimo Imana ikoresha kugira ngo irabe by'ukuri ko tuyikunda, na cyane cyane iyo twiyita ba bandi basenga kurusha abandi. Shetani nayo turazi ko uko umuntu aba ashaka kwiyegereza Imana ariko aronka ibigeragezo.
ntabwo inezerwa no kubona dushobora kuzogira umunezero mu ijuru, kuko yo yamaze kuwuta kandi ata buryo igifise bwo gushobora kuronka. Ariko twebwe nubwo ducumura, turasaba imbabazi, turasaba ikigongwe Imana, tugasubira kwitwa abana b'Imana. Shetani rero idufitiye iryo shari ry'uko ata buryo igifise bwo gusaba ikigongwe Imana ngo ishobore kuronka uwo munezero duteganirijwe. Ariko rero ibyo bigeragezo tutabyifashemwo neza, dushobora kugwa muri uwo mutego wa Shetani. Reka twumve ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca mwene Siraki ico ritubwira. Ukubaha umukama mu mageragezwa. Mwana, ukaba ushaka gukorera umukama, niwitegurire kugezwa. Gorora umutima wawe, urinde, kandi ntuhababuke mu gihe c'amaganya. Mwihambirireko, ntumuvirire, kugira ngo uzoterwe iteka mu bihe vyawe vya nyuma. Ikigushikiye cose cemere, wiyumanganye mu mahindagu y'ubuzima bwawe bubayabaye. Nkako inzahabu isuzumirwa mu muriro, abantu bashimwe n'umukama nabo bagasuzumirwa mw'itanure ry'ukwicisha bugufi. Emera umukama, azokurasa nako. Gorora inzira zawe, kandi umwizigire. Abubaha umukama, nimurindire ikigongwe ciwe. Ntimwidohore kugira ngo mwoye kugwa. Abubaha umukama, nimumwemere, impera yanyu ntizobure. Abubaha umukama, nimwizigire ivyiza. Agahimbare kamaho n'ikigongwe. Nimwitegereze imvyaro zo hambere, muheze murabe. Ninde yizeye umukama akamaramara? Canke ninde yashishikaye kumwubaha agahebwa? Canke ninde yamutabaje akamwirengagiza? Nkako umukama ari impuhwe n'ikigongwe, ararekura ibicumuro kandi agakiza mu gihe c'amakuba. Hagowe imitima y'ubwoba, iminwe yadebukiwe n'umucumuzi yiyorobeka. Hagowe umutima wadebukiwe kuko utemera, kubera ico ntuzokingirwa. Hagowe mwebwe mwataye ubwiyumanganye. Mbega muzogira iki gihe umukama yabagendeye? Abubaha umukama ntibarenga ku majambo yiwe. Abamukunda bagendera mu nzira ziwe. Abubaha umukama barondera ikimuhimbara. Abamukunda bahazwa n'itegeko. Abubaha umukama bamana umutima witeguye, bakicisha bugufi imbere yiwe. Twopfuma tugwa mu minwe y'umukama, hako tugwa mu minwe y'abantu, kuko uko ubukuru bwiwe bungana, ariko n'ikigongwe ciwe kingana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Turumvise rero ko ari ukwizigira Imana no kwicisha bugufi. Ibyo ntabwo twobishobora twenyene, ni ukwama dusaba mutima mweranda ngo aturonse iyo ngabirano yo kwicisha bugufi. Niho tuzabishobora, tukemera kwigana Bikira Mariya.
we yicishije bugufi akaninahazwa n'Imana, kandi imigambi y'Imana ikarangukira muri we. Natwe rero nta kabuza uburyo turabufise bwo kugira ngo dushobore kwicisha bugufi, twamane n'Imana, dushobore gutsinda shetani. Mu butumwa bwa Micombero aratwibutsa ko abahungira mu mushaha mweranda wa Yezu aribo bazokira. Ni ukuvuga yuko ni ukwirinda icyo cyose gishobora kumubabaza, kuko cyitwa igicumuro, nawe igicumuro abanyabicumuro ntibashobora kuba ahari. Nkaba ndabashimiye mwebwe mwashoboye kuronka akanya ko kuntega amatwi tugasangira rino jambo ry'Imana. Ndabashimiye mwese, nsaba n'umugisha ngo Imana iduhezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.